amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 10 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mpwemu yera abane namwe. Dutegerezwa kwisunga amategeko n'inyifato bigenga igihe tugezemwo. Bane bato, nari nifuje kubibutsa ko mu vy'imigenderanire iri hagati ya twebwe n'Imana muri kino gihe ko itubakiye ku vyagezwe vya Mose, ahubwo ihagaze ku majambo Yesu yavuze. Tuguma twigishwa kubana n'Imana nk'uko abantu ba kera babana nayo, ariko tugahishwa ukuri kw'ingene twobana nayo muri kino gihe, mu kwisunga uko Yesu yatubwiye canke yatubereye akarorero. Witegereje neza mw'isezerano rya kera, Imana yasezeranira abantu bayumvira, mu yandi majambo bashizeho iyo migenderanire myiza kuzobaha inyungu zabo bwite, kuramba cane, iz'ubwoko bwabo, gukomeza umuryango wabo mu yindi, canke iz'igihugu muri rusangi, kuba igihugu kidahangagwa n'ibindi, ndetse no kuzokwamana nabo hano kw'isi. Ikindi ni uko muri iyo migenderanire igihano c'abanse kuyumvira canke c'abanse kubana neza nayo kwari kubateza ibyago. Mu gihe banse kwihana yaca ibica, ariko ivyo vyose ntivyabateye kuyumvira ngo bagumizeho iyo migenderanire myiza. Reka twihweze mw'isezerano rishasha naryo turimwo. Imana uko yashize mu ngiro ubundi buryo bwo gukiza abantu, aho yahisemwo gutanga Yesu, idusezeranira ko abamwizera hama bakamwumvira, ariyo migenderanire myiza n'Imana, ko izoduha inyungu zacu bwite, ariko kubaho ubugingo budashira canke ukudapfa, no kuzobana natwe ku yindi si nshasha itagira ikibazo na kimwe. Hama muri iyo migenderanire, igihano c'abanse kwizera no kumvira Yesu yavuze ko ari gutabwa muri Gehinomu, ca kiyaga caka umuriro. Aho ni mu muriro ubabaza kurusha iyindi kandi utigera uzima. Bane bato, mwirinde boye kubasamaza, kuko nimwumvira Yesu KRISTO nta cagezwe na kimwe co mw'isezerano rya kera kizobatsindisha ku munsi w'urubanza, kandi ntimwemere ko bababohesha akahise ataco gaterera mu vy'iherezo ryanyu. Ndabinginga ngo muhange amaso yanyu ivya KRISTO gusa, kuko ariwe mwami wacu, ndetse munisunge amajambo y'abamushingiye intahe canke y'ababanye nawe. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ivyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.